ishingiro rya Panekote y'Ibujumbura ubwiriza bwa Cibitoke riri kwibabara rya 13 ni munsi y'irya Kanyoni mu gisagara ca Bujumbura yabateguriye igikorane cyo guhimbaza no gutazira Imana kizoba ku munsi w'Imana igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatanu umwaka 2023 igihe cy'isaha 2 n'igice. Muri ico gikorane cyo guhimbaza Imana hazaba harimo indirimbo zitandukanye z'imigwi y'abaririmbyi ahurikiye muri iryo shingiro rya Panekote ryo mu Cibitoke, aho twovuga korale ya mbere muri iryo shingiro, korale ya kabiri yo muri iryo shingiro, tudasize inyuma korale turi mu rugendo, kambere na korale y'urwaruka, tutibagiye korale y'igiteramo hamwe n'izindi korale zitandukanye hamwe n'abashitsi bazoba bitabiriye ico gikorane cyo guhimbaza no gutazira Imana. Umurongozi w'iryo shengero Pastor Nibigira Manase ati ivyo wasavye vyarumviswe. Ivyo wasavye vyarumviswe. Wewe muntu w'Imana nakwanda kubwira ngo ivyo wasavye vyarumviswe. Murahawe ikaze mwese muzoze mwakirire imigisha y'Imana.